Florentino Perez nawe ubutumwa yabubonye bwo kubaka equipe ya Real Madrid akirikara bigaragara ngo arikaragaragaza ibishoboka byose ngo equipe ije mu gikombe cy'isi yubatse ku munsi w'ejo twavuye hano bisa nk'ibitararangira ariko nonaho umuntu uyovuga ko biri officiel Dean Huijsen muri equipe ya Real Madrid turutse muri equipe ya Bournemouth mu gihugu cy'Ubwongereza umukinyi yanamaze imiseka rondogana mu gihe itandukanye harimo equipe za Arsenal, Liverpool ndetse n'izindi gihe zitandukanye. Dean Huijsen yanavuze muri equipe ya Barcelona bivugwa ko Real Madrid yamaze kuba yemeranya na equipe yitwa Bournemouth kumugura imiliyoni zigera kuri 50 n'umukinnyi akina muri défense centrale cyangwa se mu mutima wa défense. Dean Huijsen hari imyaka 19 ni umwana muto 20 yamaze kwayikwiza imyaka 20 na 1m93 umwana yamuka muri Pays-Bas nawe yavukiye ariko afisugwa n'gihugu bwa Espagne. Dean Huijsen muri equipe ya Real Madrid bigaragara ngo mercato kwa Real Madrid bobo yatanguye kumenyereza Xabi Alonso agiye gusubirira umugabo yitwa Alonso bigaragara ngo ibijyanye na mercato ubuvyo yabitanguye. Dean Huijsen imyaka 20 biro 77 metero na santimetero 97 uno mwaka muri equipe bana mufekinye match zigera kuri 34 minota igera ku 2379 yatsinze ibitsindo bitatu anatanga pass de save zigera kuri zine muri no saison muri match 34 ku mukinyi w'inyuma azar bigaragara ngo mu burebure bwiwe no mu bakinyi banatsinda imipira miterekano cyane na chanchande ku mutwe. Huijsen muri défense Real Madrid bigaragara ngo ino saison gwari rumwe mu ruhande bigaragara ngo equipe yitwa Real Madrid ifise ikibazo cyane. Real Madrid yari ikibazo muri défense centrale na cyane ko baratakaje qualité nayivuze yo witwa Nacho Fernandez yakoresha ubwenge cyane gusumba peut-être gusekana ndetse akakoresha na vitesse yiwe ariko kandi na qualité basanga mugabo twizina rya David Alaba unamusi bigaragara ko career isa niyaheze Madrid tosubira kumukonta ko uribuka ko bigeze kuvuga byimfata kibazo mugabo yitwa Emerick Laporte nabonye agiye kuva muri Al rekeza peut-être muri equipe ya Olympique de Marseille. Vuze ngo Madrid muri projet ya Bashasha bakeneye mu défenseur ashobora gukinisha ubwenge cyane gusumba gusekana. Urabyibuka ko haravuzwe William Saliba mugabo araba Saliba buri ariko arakina muri centrale Saliba kenshi akina uruhande rw'iburyo akunda gukenera iburyo mu gihe wagenda kuraba Dean Huijsen akinira bamfu cyane. Bize ngo Madrid yari ikeneye umukinya kiniri bamfu muri centrale mugabo akiri muto ariko kandi wona ronka dans les conditions zoroshe par rapport y'abandi. Ugiye kuraba abakinyi bo muri centrale ya Madrid yari kirarondera Dean Huijsen niwe vyoroshe ko baronka ariko kandi na style equipe ya Real Madrid bari bakeneye mu defenseur akinije ubwenge gusumba abandi. Kugiye kuraba Konate ni Raul Asensio, Konate ni Rudiger, Konate ni Eder Militao abani bamwe no mugiye kandi biravugwa buri hano ubwo bamaze kwa baronka Dean Huijsen biravugwa ko ibijanye na William Saliba batarabita ahubwo bagiye kwibaza mbega William Saliba tumurondere muci canke tuzomurondere ryane. Nawe bigaragara ngo ko bakimwifuza bize ngo Madrid bwa mbere nta muntu numwe atabona ko Madrid yarifise ikibazo mu bijanye na defense centrale yabo. Rero nkuko bivugwa n'imyaka bigiye bitandukanye buri ya Madrid nyuma yuko abasanzwe bagarira no musore cyangwa se bamwegereye bazinduka yari mu gihugu ca Espagne mu gisagara ci Madrid kugira ngo bashobore kuba finaliza ibijanye no kuba uno musore yose nyira equipe ya Real Madrid nyuma yuko Madrid yamaze kuba yemera kuri ya clause liberatoire ya 50 ariko amafaranga agenda ari wa mu bice kugeza muri 2026 birumvikana ko bisa n'ivyaheze kuko yamakuru bunyene uravye amakuru ariko arasohoka biko biravugwa ko buriya bamaze kuba programa na test medical ziwe mu masaha ari imbere. Vuze ngo ibipimo vy'amagara yiwe vuba cyane biraza kuba bikorwa petete twiteko ku munsi w'ejo wa gatanu kushobora kurangira n'umusore akora n'ibipimo muri equipe ya Real Madrid agiye kwasinya contrat y'imyaka igera kuri 5 muri equipe ya Real Madrid kugeza muri 2030 atari gisita kibaye ku munota wa nyuma. Dean Huijsen n'umukinyi wa Real Madrid hano barasumye mu defenseur mwita naravye gusuma umu defenseur nk'uyu akiri muto peut-être abasigaye kuraba est-ce que gwego yagaragaje muri Bournemouth nibwo azogaragaza kwa Madrid ko ari equipe zibiri zidasa kandi bamutumye itandukanye. No mwana kini ibintu biri mu cizere kirenze kuko jewe match ya Dean Huijsen maze kuraba ntekanye nkevari ubintu akina nizi match hamagwa muri equipe nationale bakina na Hollande match ya retour muri Ligue des Nations. Nabonye umwana kini ibintu biri mu biharuro byinshi cyane akomeye anyaruka aganye madiwere aérien aganye madiwere yo hasi bisanzwe ubona yuko ari mu defenseur ubwenge bwinshi bwiganje nkuko babona umwana yitwa Paco Barce kwa Barcelona. Noneho reflexion
sinzi abantu niba bibuka igitsindo Lamine Yamal atsinze Pays-Bas bagira ibitsindo bitatu ku bindi bakaja muri za tirobi pasi umwana yahaye Lamine Yamal umudefenseur gusa yiyumvira afise ikarite y'abagabo bitwa Van Dijk n'abagabo bitwa William Saliba ikarite rifise Sergio Ramos yo kuransa amabaro maremare umudefenseur arondera ba nimero 7 nimero 11 ni nko gukuntu ka Pogba kariko karaka ya kagasoye ka Pogba ukuntu kariko karaduga nivyo mbona mu mwanya Dean Henderson kwisanga muri equipe ya Real Madrid burya ni equipe yakunze kunanira bakavantara canke bakava amahanga gusumba abana ba Espagne namuzi Sergio Ramos yavuye kwa Sevilla na Madrid zari equipe zikina ibintu bidasa mugabo Sergio Ramos no munsi nibaza ko Madrid nta n'undi mu defenseur bazokwibuka uno muzi ugiye kuraba abana b'abanya Espagne bazi Madrid binjira Madrid bagomba kwiyempoza neza cyane kuko ni muhira Dean Henderson ndabona kugeza muri bashobora kuba baguze umudefenseur iyi myaka 5 bamuhaye ishobora kuzogera nko ku myaka nk'itatu amaze kugira urwego nk'uko basariba bafisa amaze no kongerwa amasezerano mbere yuko berekeza mu gikombe cy'isi cy'amaklub equipe yitwa Real Madrid na Fitike zo kina mu kwezi kwa gatandatu bigaragara ngo bamaze guheza Mercato mu menyereza ari busubirire Carlo Ancelotti kibazo cyaravuye mu nzira Nizihe Alonso ko kandi bamaze guheza kubitwa Trent Alexander-Arnold ku nimero zigera kuri 2 n'ibimenyetso byinshi byerekana ko ashobora kwerekeza muri equipe yitwa Real Madrid banatanguye kwiga uburyo bari busabe kino equipe ya Liverpool kumureka akaba yokena gikombe cy'ama club ari kumana na Madrid akaza kirikare Dean Henderson kwa Bournemouth bo birarangiye nawe amaze kuba yinjira muri equipe yitwa Real Madrid bivugwa ko Alvaro Carreras wa Benfica ku nimero zigera kuri 3 nawe ashobora kwinjira muri equipe yitwa Real Madrid nubwo nabonye hari n'ibindi binyamakuru na Chancane Marca byatangiye kwandika ko n'amaso ashobora kwihindukiza bakarekeza kwitwa Theo Hernandez wa Mirase yanaciye muri Lianzu bivuze ngo ni Real Madrid bigaragara ngo bariko barakora Mercato yihuta cyane ubwo ibimenyetso byo twereka ngo Mercato ya equipe yitwa Real Madrid ni y'umugwi n'imiburi buri wifuza kuja mu gikombe cy'isi cy'amaklub ushobora gutahukana kino gikombe ya wivuze neza kumbure Pajo andabira mu hinga bw'ivyuma ari agafoto kazindutse karasirikira no muzi abakumbuga za Fabrizio Romano n'abandi bagiye batandukanye bavuga ngo aho Fabrizio Romano yabajije abanati mubona gute Real Madrid ijanye no equipe mu gikombe cy'isi haya kwa Fabrizio Romano Pajo abirabe ni equipe ifise Trent Alexander-Arnold iburyo ibubamfu ifise Alvaro Carreras muri mediane bafise Jude Victor William Bellingham ariko na Federico Valverde ndetse na Aurelien Tchouameni mu gihe defense à 3 ari Antonio Rudiger, Dean Henderson n'uwitwa Raul Asensio batakisha Mbappe na Vinicius yavuze ati munota ino equipe gute Chandra mukenyiro wa 3 4 5 2 umugabo yitwa Xabi Alonso bigaragara ko ashobora gukoresha cyane ntangura kwiyumvira kimwe mu bintu vyatumye abwira abarongozi ba equipe ya Real Madrid ati kondisi hari ndajana na equipe izwi ku izina rya Real Madrid mu gikombe cy'isi munguri abakinyi ni buri batatu Trent yarinjiye Dean Henderson asa n'uwinjiye buriya Carreras bisa n'ibiriko birarangira nawe bivuze ngo batatu deja wakwiye hasigaye kurabira za kuba yongera ku wundi mbere yuko baje mu gikombe cy'isi mugabo ugeza mu no mwanya ibibazo Real Madrid ari kiragira ku nimero 3 ino no consistency y'umugabo yitwa Ferrame ndibaye n'ibibazo by'imvune by'urutavanako ariko kandi nino manque d'omatilité twage turabona rimwe na rimwe kuri Fran Garcia birumvikana ko Madrid bakwarondera solution irama nka equipe igiye kurondera igikombe ku nimero 3 Madrid bamaze ko batora solution irama ku nimero 2 nka equipe irondera igikombe nyuma yuko basa amahirwe yo kujana na Carvajal na bazoba probablement yakize ariko kandi birumvikana ko no muri axe central equipe ikiriha amahirwe yo kumva ngo igiye yitegwe nka equipe igomba kuba yotahukana kino gikombe nyuma kizo bitwa abaxiali batatu do classe mondiale kandi bakomeye bameze neza none ugacangara ko muri mediane Jude Bellingham na Federico Valverde na Tchouameni bameze neza kongera ko umugabo azwiza ya Vinicius na Kylian Mbappe bameze neza bivuze ngo uravye niburi nk'aba 11 paje abandondera ariya kwa Fabrizio Romano bariko abatuzanire uravye aba 11 ugera boss singomba kuvuga ngo equipe niyo tsindwa canke iki mugabo ugerageje kurabika icyumviro cyo kumva ko Madrid izogenda itwaye bano bakinya ari bishobora kwarinya ni message ikomeye cyane ngo Madrid itangwe kwitegura ko wibuke ku munsi twayivuze Madrid burya bamaze kubategura ko niba ava mu gikombe cy'isi cy'aba club nibari busubira muri Leta Zunze za Amerika muri pre-season ahubwo bategekanya kuzoca baja muri Spain akaba ariho bakinira inkino za kivaniwe n'imigwa muri Spain nyene cyangwa bagakina n'imigwi ishobora kwazanga muri Espagne akaba ariho bakinira bivuze ngo Madrid barava mu gikombe cy'isi baza muri Espagne direct kugira gutegura saison nshasha ariko kandi banajanye objectif ikomeye cyane
yo kuba bagiye kurondera kwitwa ekipe ya mbere yo bitwaye ibikombe bitatu vyitwa yuko bihuza imigabane canke vyo ku migabane nukuvuga igikombe kirengeye kubica igihugu gusa kuko yuko barafise coupe intercontinental ni igikombe batwaye bagiye barahuriramwo canke se cawuje imigwi yo ku migabane gitandukanye baratwaye super coupe ya UEFA ni igikombe gihuza imigwi yatwaye ibikombe bikomakomeye ndavuga Europa League ndetse na Champions League ku mugabane wa Buraya ariko no musi numvikana ko batwaye Mondial de Club muri format nshasha baraza kuba ekipe ya mbere itwaye ibikombe bitatu byo ku migabane irindi objective navuga ngo baza kuba batwaye muri iki gikombe c'isi nka ekipe ya Real Madrid rero birumvikana ngo nta kintu na kimwe cyotuma ntangura kubona ko ekipe ya Madrid game kombe c'isi iteguye ahubwo ikintu cyari kunyereka ko Madrid game kombe c'isi iteguye kuko izina bwa mbere Madrid nagena kimwe cyangwa kombe c'isi tagize gute nagena kimwe bazija mu gikombe cyacu cyo tagomba kwitwa umufavori wo gukwa igendiri novuga ngo iri mu ekipe aharanira ico gikombe wana shapana kugiharanira kuko zose zigiye kugiharanira mugabe igendiri muri ekipe zihabwa amahirwe yo kugitahuka zihabwa amahirwe yo gutahukana igikombe kanaka cyacu cyose bagiyemo niko ndazako ubwo Real Madrid kuja mu gikombe c'isi batagerageje kuzibira bimwe mu binogo twabonye muri no sezo byanatumye bagira presque saison no kwita ko ari mbi nubwo batotwara kino gikombe c'isi mugabo kandi Real Madrid ubwo igiye mu gikombe c'isi tateguye mu bijanye nigurisha ubwo yoza itwizeza ko ari ekipe yiteguye muri no sezo vyogorana bivuze ngo Madrid yatanguye mercato iviza umwenga umwakuza mugabo kandi ko hagati ya saison iza ya 2025-2026 na saison 2024-2025 yeze twisanze mu gikombe cy'isi cy'amaklebe c'imigwi 32 Madrid igomba kujayo yateguye kitwa ekipe n'ubundi igikombe bashaka bagifate nka pre-season mugabo kandi ni igikombe gishobora gutangura kutwereka ngo buriya Xabi Alonso nacu amaze kwa Madrid ni igikombe gishobora gutangura kutwereka ngo buriya Xabi Alonso twomwitega kwikina ariko a long term ari naco yes abantu badutunge nivuga ngo akantu kari gaciyemo ariko nariko ndagaruka ku kintu gikomeye cyane cy'uburyo Madrid yaciye mu ibibazo byo kugenda isaba mugabo witwa Carlos twe jana ekipe mu gombe c'isi mugabo bikagaragara ko Brazil nayo mukeneye vuba bwango hakavugwa ibintu byo kubazo jana Santiago Solari ariko bakabitera shoot biba ngombwa ko Xabi Alonso yaritezwe kuza inyuma y'igikombe c'isi bamwoblige ati birashoboka kuzuka jana ekipe mu gombe c'isi mugabo naravuga ngo ngomba kujana ekipe mu gombe c'isi nirengagije ko ari ekipe igomba kuba miri favori nimba ekipe igomba kuba miri favori nuko dutangura kuzibira ibi binogo dufise hakiri kare kuja mu kombe c'isi twitwa ko turi ekipe igize gute yiteguye bazotuma bakogwa ko nuko kuntu peut-être Dini Hussein atamenyeranye na Rudiga canke na Asensio bakogwa nuko kuntu Trent peut-être atamenyeranye n'abakinyi ba Real Madrid Carreras batamenyeranye mugabo ujanye mu kombe c'isi Carreras Trent Alexander-Arnold na Dini Hussein peut-être n'abandi bitwa kari bashasha biraza kuba bituma tubona ngo Madrid yahinduye ishusho igiye mu gikombe c'isi by'ukuri ri serie ivuga ngo twona gitwara ariko kandi batanagitwara bavuga ngo yatweretse kari ekipe ko ino mercato jezi ngo ndayitahura sinzi abakunzi ba Real Madrid mwonyibutse igihe Madrid yaheruka mercato nk'iyi umenga iri mu bwoba menga barabona ko ekipe igiye gusenyuka muri intervalle y'umwanya muto bariko barasinyisha abakinyi none bagaca basaba imigwi yabo ati muduwe faveur bahaze tubatware mu gikombe c'isi biriko biraba mu mwanya muto umwanya numero mara menga biri mu bwoba erega kugira ne branche kuri Real Madrid ni gitutsi ni ku ekipe yamenyere gutwara ibikombe kumva ko yemara umwaka wose atagikombe ikoze kumengo ni barariguye niyo mpamvu uri kurabona hariyo misuko suko yo kumva ngo boja kwa Liverpool gusaba ko barekurira Trent Alexander-Arnold mbere ko sezirangire Dean Hudson kuko kwa ekipe ya Arsenal nako kwa Bournemouth hariko haravugwa Alvaro Carreras kwa Benfica de Lisbona hariko haravugwa Theo Hernandez kwa Miras ako kanuko kumva ngo tugiye mu gikombe kanaka dusa yuko twabuze La Liga twabuze igikombe c'umwami twabuze Champions League twabuze aho dusigaje amahirwe ari kuza kugwana muri Mondial de Club niko kantu kariko karatuma Real Madrid no muzi twumva iyo fatwa na pressure ubundi Perez abayitekaniye
perezida avuga ati nimba twatwaye Champions League abatwaye Champions League n'igikombe cy'isi cy'imigwi bakizana mukabona muhunzi bari kuri pressure yo kumva ngo Anne Blanche isiguye iki kuri equipe nkuru niho hantu hagera ukabona ngo bariko barafatwa na pression yo kugomba n'igihambere jewe kuva no menya Real Madrid riba igihambere mbonye bakoze pre-season nki nako mercato nkiyi iri mu ubwoba mu mwanya muto n'umwaka novuga ngo baheruka ibintu nkibi yari umwaka basinyisha James Rodriguez ava kwa Monaco avuye mu gikombe cy'isi ca 2014 mukabugiye kuraba nta pression yari hari naho nyene nk'iyi hari no muzi mugabo no muzi nimba wabuzi ko udafise Rudiga udafise Eder Militao udafise Daniel Carvajal udafise David Alaba wishimiye ugomba gushira ko pressure kuri Dean ugomba gushira ko pressure kuri Trent Alexander-Arnold ndetse kuri Carreras n'abandi bagiye batandukanye Madrid rero ino sezo iragomba kuja mu gikombe cy'isi cy'imigwi nk'uko ihabwa amahigwe igiye kukizana canke igiye kugwana gushika ukanyuma na vivyo kugira bikunde nuko bamwe barondera baza kuba bagomba kuja kukirondera bakakibura tuvuga ngo babuza amahigwe ni babuza abakinyi kuko ino sezo Madrid yabuze ibikombe vyose buri wese akavuga ngo Madrid umumenye umu president canke se umurongozi yitwa Florentino Perez yarije equipe ko ataguza abakinyi erega nco igaruka ku bice byinshi kwijana Madrid yananiwe kuguja ku isoko gigura nigurisha muvyiruke mu kwa mbere tuvuga ngo eske ko bigaragara ko David Alaba na Militao bidakunda ko bakonta ko na Carvajal yagiye ubwo Madrid niyo kora mercato yo kwidepana kitaratakaza Ligue des Champions kitaratakaza La Liga kitaratakaza ibikombe presque nka byose irimo ubwo Madrid mu kwa mbere igiye kugura mugabo barafunze ipepo nibagura sezirangiye buri wese avuga ngo Madrid yarananiwe muri no sezo mugabo yananijwe n'uburongozi ubwo rero mu gikombe kigomba kuba profile itandukanye reka equipe tuminanirwa mu gikombe kivuga ngo yananiwe n'umumenyereza akiri mushasha canke yananiwe n'abakinyi bataramenyana canke yabaye mal chance amahigwe make muri kino gikombe gusumba ko equipe tuzi ko ihagaze neza mu bijyanye n'uburyo tuzi ko ihagaze neza mu bijyanye n'izina ivise yo urumbirwa na buri mukinyi wese equipe tuzi ko ivyo bikombe izi kubirondera iburi gikombe tukama tuvuga ngo yabuze abakinyi igira saison blanche tuvuga ngo equipe yabuze abakinyi urabura abakinyi gute uno musi umugabo azwi ku izina rya Theo Hernandez nako abagenti biwe batariko barakora kugira ngo bakonveke Madrid isinyishe Theo Hernandez mugabo no musi Madrid avuga ngo akadomo Theo Hernandez nitumukere ni plan B mugiye twaba tubuze Carreras ibaza uno musi umukinyi do classe mondiale nka Theo Hernandez wa equipe y'AC Milan hageza ubwi wari wayipropose avuga ngo mwoma amahigwe yo gukina equipe ya Real Madrid nyuma yuko ndaciye nkaba na convention umupira w'amaguru ko n'umukinyi mwiza mwoma amahigwe nkakina Madrid ariko Madrid akabwira ngo wapi none nimba utagize ikibazo cyo konveka abakinyi baguhurumbira utagize ikibazo cy'amafaranga utagize ikibazo cya niveau yawe yo kurondera ivyo bikombe kuvuga ngo kumenya guhiganirwa ibikombe urama mukumva ngo abantu bose ku isi bavuga ngo Madrid buzikombe kubera Florentino Perez ataguze yo bariye je gikomeye cyane ariko gituma vuga ngo reka bitwe ko bagiye mu kombe cyiza ari favori kubera ko baguze nibakibura turondera ikibazo ahandi muri equipe ariko kumburengera ngo nitugomba gusa kuyitega mu gikombe cy'isi ama club Landre ishusho nayo kumbura agomba kugira mu mwaka uza kuko biragaragara ngo saison bakoze ni saison mbi cyane apana mbi gusa mbi cyane ni atagikombe na kimwe batahukanye muri mu byo bariko barakinira nivyo muri kano kanya muri football biradusaba kwiyumvirira igezweho hagezwe igikombe cy'ama club ninaco bigaragara ngo equipe twera Madrid iri kirifuza kujamo ariko ubwo bano bakinira kirasoma dushize no ku munzani tukabapimanisha n'abandi izindi equipe zifise wanashaka bazo ko barakinana kuri no munsi naho yo bano bakinira kiragura ubwo baremerera Real Madrid kwisanga kandi ku ruhando mpuzamakungu guhatana erega Real Madrid no musugiye kuraba projet yatwaye ibikombe kwa Real Madrid yaraheze kuko projet yatwaye ibikombe presque vyose bigera kuri 6 yari imwe batwaye ibikombe 6 bafise Daniel Carvajal batwaye ibikombe 6 bafise Toni Kroos batwaye ibikombe 6 bafise Luka Modric batwaye ibikombe 6 bafise Casemiro peut-être Toni Kroos na Casemiro bo bafise 5 abadukurikiranye kuri YouTube barabona ngira ngo kumbura equipe babona muri 2025 ishobora kuzoba yifashishwa n'umugabo witwa Xabi Alonso uravye hose usanga ivyarangiye muri defense centrale kumwe na Rudiga na Asensio mwizamu nk'ibisanzwe ni Thibaut Courtois Chouameni ari kumwe na Valverde na Bellingham ku mpande ari kumwe n'uwitwa Trent n'uwitwa Carreras akatakisha Vinicius Junior ndetse n'uwitwa Kylian Mbappe
hano hasigaye kuraba mbega ibijyanye n'imyanya y'aba Arda Güler birashoboka ko bajya mu meneur doje ninda zoba victime mwaba canke umwana azokomeza ajyamwe n'ibindi mugabo iyi niyo shusho kwanza tubanza kwiyumvirako na cyane cyane avec mercato ishusho ya equipe ya Madrid nico kintu nakunda kubwira generation yatwaye ibikombe kwa Real Madrid yaramaze guhera ntugifise Luka Modric ntugifise Kroos ntugifise Casemiro ntugifise Ramos ntugifise Varane nimiburi musigaranye okurto aba Federico Valverde bikombe ntibazi ngene vyatwawe nivyo barafise izo Champions League zigera kuri 2 na Vinicius Junior mugabo hageze aho batangura gutegura equipe n'imiburi igomba kugaruka igakora amateka nka generation yarenganye ni ibi rero barimo muri mercato. Trent Alexander-Arnold myaka 26 biento 27 arafise sezo zitanu n'imibiri uramagara mukundi umwana twa Dean Hudson ni eternel azawukina ku myaka 20 kugera akukuruke n'imibiri bazoba batere nka sezo 15 urabe umwana twa Sergi Kare nako Alvaro Carreras afise imyaka 20 n'umwana muto ofite mercato bariko barakora Madrid sinzi kuri kurabona bariko bibaza cyane ku bana b'imyaka mito baziza projet à long terme ugiye kuraba nimibiri mu myaka nk'itatu iri imbere no ibiri kwanza turaza gusanga umuntu ashobora kuba muri equipe afise imyaka myinshi ashobora kuza ari Kylian Mbappe n'umugabo witwa Federico Valverde bamaze kugira Hernandez bamuteye shoot afise 27 kuko ugiye kuraba Chouameni hagati 24 Kamavinga 23 Rodrigue 24 Vini 24 uyu mwana adagura 20 Jude Bellingham 22 ba Carreras 22 azoba amaze kuba yuzuza ba Dean Hudson ba Raul Asensio aba Jacob Ramon ba Hendrik Moreira generation y'abana bato Madrid visa ikintu cyakure cy'imyaka myinshi equipe iri consistence ihoraho erega kandi ugiye kuraba projet yabayemo mugabo muziri kuyatakaza ugiye kuraba projet wa Vitesse Galactique Madrid muri mediane no muri attaque barayihejeje ahubwo no kwiyumvira mbega bakoreshwa gute kuko muri mediane bivuze neza no equipe ifise Fede yitwa kari wakuze ukongera ko Chouameni ukongera ko Kamavinga ukongera ko Brahim Diaz ukongera ko Arda Güler ukongera ko Jude Bellingham bivuze ngo projet wa Vitesse Galactique muri mediane kwa Real Madrid yarahize waja mu satirizo ugasanga yo Vinicius Junior ugasanga Kylian Mbappe yitwa kari wakuze ugasanga Rodrigo Goes ugasanga Enrique Felipe Moreira dos Souza ugasanga abana muri academy bashobora kuduzwa nka Gonzalo Garcia Torres erega baramoni ugasanga aba ba Jacob Ramon muri defense bivuze ngo muri mediane no muri attaque bigaragaza ngo projet iri complet kwa Madrid ahubwo asigaye kumenya ngo ni bande vy'ukuri bazoyibamwe mu bari disponible mugiye kwa Madrid muri defense ho tubona ngo ni bande bazoba muri no projet ariko kandi bazoyibamwe ryari kuko ntabahari muri projet à long terme ya Madrid fata ma défenseur bafise Carvajal ntarimo Erguere no mwigori Courtois narimo muri projet à long terme Madrid akene munyegori de classe mondiale muri projet à long terme peut-être abarunine mugabo runine azobaho afise uwo barivariza probablement bana ronsusumba runine bizo ari vyiza ko runine ahantu avuye Courtois munyegori mwiza mugabo kugwego uruhi pas de classe nka Thibaut Courtois si umunyegori de classe nka Thibaut Courtois ugomba kumva ko yari esheke mu gihe utakaje Courtois wibaza ngo uzoshikoresha runine gusa agomba kuzobandanya bamwe yo rivalite bivuze ngo umunyegori de classe mondiale akenewe muri defense ugiye kuraba nimba Thibaut Courtois atarimo na Carvajal mu yo projet ntarimo Mendy mu yo projet ntarimo David Alaba mu yo projet ntarimo bivuze ngo niba uri umuntu ari mu yo projet ni Militao nawe nyene tuduta kubasha bwo kubera gizeri petit derga makurasi zibirize kurikirana nawe bisaba kumwigako Raul Asensio novuga arimo nyuma yuko adugijwe yitwa ko atari we yahabwa amahigwe uraza kubusanga basigaye bose mu yo projet nibagize gute nibarimo mugabo cyo aba rero abo bazanye nkuko Randira bivuze none uzaye Dean Hudson ukazana Trent ukaongeramwo Alvaro Carreras bitandukaniye nuko muri mediane wazanye Jude n'umugabo yitwa Kamavinga na Chouameni ni ibintu bisa bariko baviza ku myaka ya kuri kandi wanashaka nabakinyi beza bona bafasha gutwara ibikombe vya hafi nivyo muri kazoza kuko no munsi imyaka 30 afise iramwemerera kwitwa umukinyi wotuma urukino wanashaka wotuma usanzwe wona tuma Carvajal urukino gwitwa uko rugoye uko goba rumeze kose Alexander-Arnold no munsi maturité yakuye muri equipe ya Liverpool nibaza yuko nta rugamba na rumwe atoto mwamwe uno munsi umwana yitwa Dean Hudson ni umwana aje kuregwa mu bandi mugabo equipe ya Real Madrid yimaze kwambara imayo yayo bifise insiguro iyo uburemere bitanga kubakinyi kanaka ukabona yuko vyanga bikunda hariho pressure nawe ugomba kwishirako umwana yitwa Carreras arayizinzo yarayiciyemo ya Castilla icivugo nibikombe minagaragara kandi naho ariko nawe ari umukinyi mwiza
nawe ahari ni mwiza ahubwo kakandi tuce tugaruka tukiyumvira ngo ese uramutse ko ari mwiza kwa Benfica do Lisbonne yoshika kwa Madrid akaba mwiza ego nyene yoba mwiza kuko yavuye muri Madrid muri Castilla nubwo atari bwaje muri A icivugo ca equipe ya Madrid ni ikihe igikombe buri mwaka wewe rero uvuye muri equipe kanaka peut-être ushobora ko waranaciye muri iyo nzu pressure ugomba kuyishira ko nyene kumva ngo nje kugwanira ibikombe no pa kwitwa ko ndumukinyi wa Madrid komura bari kuri YouTube batazi Carreras ngira ngo ifoto yiwe barayibona abantu baramuzi mw'abantu basore igaragaje muri match za Barcelona Benfica Lisbonne ya bitanu yari umusore yabangamiye Barcelona yari kuri kuruwa rimwe n'uno musore w'umunya Denmark yitwa ndi agasore kambara nimero 21 kitwa gutega shahu harya kari kagaritse umugabo yitwa Kunde Shedrap yazo umupira mwinshi bari kuri kuruwa rimwe na Alvaro Carreras mugira undi karamo mu basore beza muri monte mu kuduga beza kandi na defensivement erega n'umusore wo kwa Manchester United yari gifise amahirwe yo kuba yo mwisubiza mugabo no Manchester yaramaze kwinjiza witwa Patrick Dorgu birumvikana ko close dorasha cyangwa se close yo gusubira kumugurika mugarukana Manchester uno muzi nibikira ni naho nagira mbabarize ku nimero 3 no musukorera Madrid ko bigaragara ko hari kibazo gikomeye cyane kuri ubwo Sergio Carreras yoba ari inyishu ziza ku nimero 3 muri equipe yitwa Real Madrid bigaragara ko ari muri côté biga kuko nimba winjije Trent ukaba gibisana Dani Carvajal nawe gihari experience plus n'umwana muto yitwa Trent nawe experience amaze kubagira ariko sur le projet sportif akiri mutoya ku nimero 3 ciye winjiza Sergio Carreras mengi jozina Alvaro Carreras cyangwa izina ntirigomba guhura n'ibikogo umuntu akora dufashe ikintu ca mbere no munsi turiko tura Madrid mu ishusho nshasha pana Madrid mu ishusho ya kera uyu Alvaro Carreras umuzaye mu ishusho ya Madrid ya Carvajal na Ferramendi sumukinyi mugabo no twibuke Madrid icyatumye bazana Xabi Alonso niki harimo no guhindura ADN ya equipe ishusho ya equipe Alvaro Carreras muri equipe ikina ni nkuko kwa Trent muri equipe ikina kuko Trent akaba muri Madrid safaringa nkuko ba Carvajal babayemo match nyinshi Carvajal zozikina nubwo azobashaje gusumba uko twabona Trent akina akagasore n'ishusho ya Grimaldo abantu babona uburyo ba Grimaldo bakina nagasore kayiruka nawe yasubiriye Grimaldo muri Benfica ko Grimaldo yari kwa Benfica vaza kwa Leverkusen akagasore kaduga muri Benfica do Lisbonne nagasore gafise style ya Grimaldo abantu babona uburyo Grimaldo anyaruka atsinda atanga ayo assist nizo karite zuno mwana philosophiquement nimba Grimaldo yarabaye mwiza kumumenyereza yitwa Xabi Alonso ivaye n'ivyo akina Xabi Alonso nawe aviza umukinyi ari foro muri style agomba gukina uno musi je ndabona umukinyi ni mwiza muri style ya Xabi Alonso gusumba ko nguno musi nakuyumvira Destiny Udogi kuko Destiny Udogi muri style ya Carlo ugomba kuzibira muri style y'abadefenseur bane kenshi nimero 2 agakora akazi nka nimero 2 akadefenda ibe ngomba kataka nimero 3 agakora akazi nka nimero 3 akadefenda ibe ngomba kataka sinozana Carreras sinozana nka Patrick Dorgu nozana baba Destiny Udogi nozana abadefenseur bafise style niburi yo kudefenda bari beaucoup physique gusumba kuba beaucoup plus technique no kuduka ukata amasantre nuvuga ngo bakina nk'izi style za Carvajal ari naco gituma natandukanje ibintu bibiri mwibuke mu byo Marca yagira avuga Madrid ikisanga ikina muri defense ya 4 uwo musi Trent azicara akina Carvajal mugani bakina muri defense ya 3 ko bakeneye kwataka kandi bakeneye yo apport y'abaratero mu offense Carvajal azicara hakino witwa Trent Alexander-Arnold mwe bivisa amahirwe menshi n'ivyaye ivisa amahirwe menshi nuko Trent ari wakina ko equipe amahirwe menshi atwereka ngo izokira muri defense ya 3 mu ntunganyije mugabo yitwa Xabi Alonso rero je umugabo yitwa Alvaro Carreras ndamwevariwa mu vyo equipe igomba gukina gusumba kumubona uko equipe ya Real Madrid yahora imeze nimba Madrid uko yahora imeze Carreras no mubona nkuko mbona Fran mugabo nimba equipe ya Madrid igiye guhinduka ikazana ADN bagakina umupira ngo Xabi Alonso yifuza ko bakina uyu n'umukinyi mwiza gusumba wanashima aba ba Fran bigaragara ngo niveau yiwe tubananje kubona n'umukinyi mwiza ariko kwitwa umukinyi akina Real Madrid ahwanye na Real Madrid naco nikindi kintu Francesco ntiyevoriwe Garcia ntiyevoriwe mu abantu b'Imana kuko uno munsi Madrid yasuye kubigira ikibazo cy'umugabo yitwa Ferland Mendy yasuye kubigira ikibazo cy'imvune sezo yamaze kubirangira uyu no Madrid bamusore none muzi nimba uvunikisha Mendy ubwo Madrid ni sura yayo canke n'izindi ifise ni equipe yo gukonta ku mukinyi rega naho tunga abatefenseur nka batanu babifise niveau ya Frane kuri gatatu ubuza no muntu ataca vise mu gihe Barcelona yatunze Kunde canke Bayern itunze Alfonso itunze Barde canke Bayern itunze Alfonso Davies uno muzugiye kuraba imigwi do classe mondiale Bayern itunge Davies Paris Saint-Germain itunge Mendes
wowe Madrid uce wisanga uri kutunga umukinnyi afise ni viri hasi ya Barde, ni ibintu biteye isoni. Carreras Cero na style y'umumenyereza yitwa Xabi Alonso ni umukinnyi mwiza, agomba kuba umukinnyi mwiza. ivyo rero kuri Real Madrid witwa Ifaza ati nibaza bo bose yamarara babona, ariko twanamumenye ku bwa Yamari muri ya Carreras ndamuzi ku bwa Yamari, yampesha Yamari gukina. nuko rero imeze ko equipe yitwa Real Madrid bigaragara ko iriko irarondera uburyo yo kwiyubakana cyane ko ari equipe bigaragara ko bakoze saison itameze neza cyane. Mukanya tuze kuri Robert Lewandowski na Kylian Mbappe bigaragara ngo ko bariko nabonye